Mwaramutse, hari umuntu yabagiye ikibazo kuri YouTube igihe nariko ndakora live stream, nibagiye ko kumbura nokwerabora kubera navuze makeyi kubera kiba ikiganiro cari kirekire cane kandi atari je nari umutumire mbwa ikibazo cagiwe jewe. Yabagiye ikibazo ati ikibazo canje kuva utangure gukora ibi biganiro hariho impinduka umaze kubona mu gihugu. Musanzwe impinduka mu gihugu novuga ko zitoroshe kubona mu kuvuga ko atari kuvuga ngo ntizihari. Impinduka kuri ibintu turiko turavuga vya sociale vya politike ntabwo ziba nka kurya umuntu yatsa itara rikaca rizima. Iyo wakije itara rikora neza uraryatsa rimwe haba hari akabuto ukagafinya ku ruhande rumwe canke urundi, boom rikaba riri on, boom rikaba riri off, on off. Mugabo muri sociale suko kenshi na kenshi iba progressive, changement iba progressivement. Hari n'igihe utanabibona ko yabaye, harimo n'ivyo changement ziri subi, ivyo vy'ama revolution n'ibindi, aho kenshi na kenshi igenda graduellement, yaba negativement yaba positivement. Uwo kubaza hari abantu bavuga ngo hano twahize gute, usanga muhageze nyene gahoro gahoro ntumenya ko mwahashitse, na changement au sens positive izamuka gahoro gahoro ntutera uyimenya. Donc, amachangement menshi ya politike évidemment niyo yabaye subitement, kenshi na kenshi aba yakozwe na influence iri graduelle. Burya nka revolution kenshi na kenshi ntabwo abantu bavyuka mu gatondo ngo reka tuje muri revolution, ntibishoboka. Ama revolution tuba tuzi kenshi na kenshi aba yabaye motive n'abanditsi. Revolution abantu benshi mwize muri secondaire y'u Burundi mwize peut-être ni revolution française. Revolution française nubwo twabonye umenga iri violent et subite, sinzi violente et subite, donc umenga ibaye yihuta kandi n'ingoga. Burya nuva ko hari abantu bayinfluenshije, aba philosophe bise philosophe de lumière babanjije imbere ya revolution. Ntabwo bavuga ngo ni mukuru ubutegetsi ni mugende kugwana ni mumfata inkoho. Kenshi na kenshi bivugira ivya societe gusa, societe imeze uku, kumbure ibi vyogenda neza bihindutse. Harimwo umwe ari populaire yitwa Jean-Jacques Rousseau, harimwo uwitwa Montesquieu, harimwo Voltaire nibaza benshi mushobora kuba mwarumva cyangwa mwarasomye, harimwo Denis Diderot, ariko hari n'abandi bato bato influenshije iyo revolution française. Mu bintu bandika nka ntuzeye Rousseau yaranditse di contrat social, ni ikintu très important. N'ubu abantu benshi barikora ko reference. Contrat social ivuga abategeka bagomba gukora iki, abatwagwa bagomba gukora iki. Ntabwo ari contrat iri sinye, mugabo ari contrat yumvikana, dimwe yerekana imigenderanire igomba kuba hamwe y'abatwara n'abatwagwa, hanyuma abatwagwa entre eux-mêmes. Di contrat social mushobora kuja kuyisoma Jean-Jacques Rousseau. Niho mu bintu vyinshi yaravuga nyene adefanda ubu souveraineté, kwigenga kw'abanyagihugu n'ukungana kw'abanyagihugu. Ibintu nk'ivyo nibaza ko izo ide ziwe arizo zinspira la première république mu Bufaransa. Montesquieu namuvuze nabo nyene yaranditse de l'esprit des lois. Ndibaza ko maze gusoma uduce duto duto muri secondaire, harimo uduce duto duto bashobora gusoma, ntabwo bagisoma igitabo cyose, mubasha kuzoza extrait. Ico kintu ndacibuka n'ubu ntibuka exactement iyo extrait ico yariko, ariko Montesquieu nawe yarafashije kwandika de l'esprit des lois no guprepara les pouvoirs, séparer les pouvoirs, ibintu ngo exécutif, législatif, judiciaire. Donc abatwara, abacimanza n'abashingwa amategeko niwe yabipropoje, arimo yabipropoje. Donc kugira ngo yevite ko haba tirani, aho ubutegetsi buba bwiri concentré ku muntu umwe gusa yitwa Neva. Hanyuma Voltaire Voltaire nawe nyene nibaza ko yanditse kenshi na kenshi uravye usanga yanka ibintu vya fanatisme religieux. Urabona ko muhundi ireza, aho wumva nk'umukatolika ngo yarongowe n'umupanekoste, iyo couple bagaca bayica b'abapanekoste b'abakatolika, ntuzosubire kunywera iwabo, ugasanga ufise umunsi mukuru umuntu muvuka ntaze kuwutonda ko ngo nuko ngo ari mw'idini ririya. Wumva c'est trop radical mu Barundi bacete ubu turi ahantu donc Abafaransa bari dans les siècles des ténèbres nkuko bazita. Ivyo fanatisme religieux iri très dangereux. Yarikije n'abantu mbere wanashaka muzende kuraba inquisition, abantu benshi barapfuye kubera fanatisme religieux. Mugabo nko mu ba Islam, mu musulman nako baca abantu benshi cyane mu Barabu kubera ngo bariko bagira ibyo ma religion. Mugabo no mbone ko fanatisme irenze cyane mu bakirisu, cyane ndibaza mu ba Pentecost.
hanyuma kandi ari mu bagwaniye la liberté d'expression kugira abantu bavuga ico bashaka. Hariho ivyungane riri populaire ntashoboye kwandika kumbure ndaryibutsa ubone avuga ngo sinemerana ivyo muvugana, ivyo uvuga we ntituvyemerana, donc ntiduhuza, mugabo nzokudefanda gushika gupfa uronke ububasha bwo kubivuga. Donc ivyo uriko uvuga ntiduhuza, mugabo nzogwana kugira ngo ushobore kubivuga. Autrement dit, dufate ko hari sepa radio susuruka iriko iravugira Igitega ikavuga iti bon Uburundi bukwiye kuja muri communisme, jewe iyo radio sinoshikira ko Uburundi buja muri communisme, mugabo no kwifuza ko iyo radio canke uwo muntu avuga ivyo vya communisme, hanyuma abantu bakaja mu maide bagaharira bakerekana ko communisme idakora, abantu baba convinced ari uko bavuganya amajambo atuko banumishije. Mugabo yavuga ko Voltaire muri make ari we yadefanda l'expression et la justice, arivyo navyo vyinspira la République française uko yagiye irevolwa nozeye liberté na le monde occidental en général. Bona navuze kandi Denis Diderot n'uwundi bita d'Alembert, nabo nyene baranditse igitabo kimwe encyclopédie nini cane, naho nyene wasanga kandi batanga le savoir, batanga la critique, batanga la raison mu bintu bakora. Voilà, ndo nashaka kuvuga ko ibi bintu abantu bavuga abanditsi abaririmbyi wanashaka nka apartheid, biravye twakuze twumviza barakidube bagwanya apartheid, ba reggae music yose yari en fait contre les injustices et la ségrégation, y'abarakidube ya Bob Marley, y'aba Alpha Conde sindabibuka twazikira abadolesa, mugabo wumva ko harimo freedom ya bariko bararimba. Donc abaririmbyi babayamo les écrivains au moins South Africa, ari n'umuzungu witwa Johnny Clegg ndibaza atsi bonanga bo Miriam Makeba etc. abaririmbyi aba écrivain aba peintre barapaintinga, abavuga amazina sinibuka wa muntu yavuga ubuzina ngo bahonikera nkubitira uko nyoto amahoro. Donc aba artiste batandukanye bose barakontribuwa mu gushapinga mind, mu gushapinga la conscience collective. Ntabwo ari nécessairement ngo ugende ngo ndakuyeho neva ngo none ejo ndashize niyo mbare, kuko malheureusement n'igihe Philippines uko ngutonye kuri Dede usanga kubera abanyagihugu batiteguye, usanga abanyagihugu batazi ngenda cunga ijisho umutware, abanyagihugu batazi liberté zabo, amategeko nandi batanayazi. Hanyuma kandi mu banyagihugu no hava n'abatware, usanga abatware banje batanze les principes d'égalité, les principes de liberté, les principes de gouvernance, ama principe gutwara igihugu neza. Ugasanga mwahinduye ni kugira ngo wakuye impuzu Paul uzambika Pahoro, canke mwakize ibinyamaki mugabo ntimukize ibinyamasunzu. Iyo cycle en fait kugira tuyivamo nuko abanyagihugu baba éveillé, n'abatwara hamwe n'abatwagwa. Donc iyi cadre gusemerera ahanini usanga ifasha muri ivyo, atavuga ngo nécessairement ngo cubona changement subi ubunyene, ahubwo afashe yuko plus tard n'igihe changement yoba iri substantial, donc ifise akamaro kandi ari yo kuramba, iri durable. Voilà. Ikindi novuga donc banavuze ko changement il existe, cyakaba navuze ko en fait guhindura collectivité y'abantu, mentalité collective bisaba ni progression gake ko ibintu vyo kwandika nuko n'abartiste déjà ubwoko butandukanye bakontribuye muri iyo exercice. Ica gatatu en fait conversation, kwigisha abantu kuganira, kwigisha abantu kuyaga, kuko abantu dafite ikintu cyuko umukoreye kuri gwasa ndakumara, umukoreye kuri ngire wose ngo musaza wacu muvugira iki, never nta muntu agikora avuga never. Ivo ko abanyagihugu biga kiraza kuvuga kuri ndu na kabiri, we nta muntu wabuze cyane gatatu we abantu babibonye ndadaye niwe wamwishe. Ifo ko abantu biga kuganira kuri ibintu, kuko ubundi bace bapfana kabonge n'ishamori kazikira munda, usanga nabo bace bayigwaragwana. Mugabo ko abantu biganira rero nashimye imbere 2015 ukuntu ndaza numva kuri RPA Baleonse batasiye bane mwakire mugambi wayo magaye yitavye Imana yatwara iprona, abandi baba Dede abo ba Francis Rohero bariko baraganira, bakavuga ati baje muri mwakojeje ati niko twariko turavyibaza kuba koremo ambiance ya tolerance, ivyo y'abantu bariko baraganira. Donc kugira izi conversation birafasha no alleviatinga nozeye trauma yabaje kuba mu bantu kubera atigera bavuga ivyabashikiye canke uko babona ibintu byagomba kugenda. Ikijanye nico nyene hari ikintu bita talk therapy. Talk therapy c'est de psychologiste, psychologue
psychologue psychologist mugabo ni hahandi ugenda ku muntu ashobora kuba umugenzi ashobora kuba umuntu w'umustranger ashobora kuba umu expert mukavugana nta kindi umusaba atari kukumviriza gusa nta kine ngo ntori probleme yanje kesha ngo all you need is somebody to listen donc umuntu akumviriza gusa kumbwira aho jewe vyagenze kunuku so talk therapy rafasha jewe donc en privé hari abantu usanga bagore muri Dubai abantu bafise amatongo anagize gute tuganira nta mutifise mu vy'ukuri bibazo by'ubundi biri complexe gusa tukaganira kumwe nkabwe n'abandi batatu bimeze uko kumbure tukaganira nkabwa ni kumbure nanje harige nari nkenye kumbure na uzozamuka juste gutanga n'ibintu bose nkitabira ni pole sana biraruhura umuntu yabunzwe ku mutima alors nubwo bidahinduye le monde nubwo bidahinduye igihugu uwo muntu mwasha gusinzira neza ko kwanza muri Dubai amaze iminsi agomba kunyandikira sinamusubize anyihanganire umwanya mbana muto mugabo ndazi yuko ukeneye umuntu muvugana I understand nubwo ntari umu psychologist nico novuga ahubwo ikindi cyanyuma je neza yuko hariho igihe akamo twateye kagiye karumvigwa ndibuka umuntu umwe yigeze kuvuga ko hariho cortege y'umutegetsi umwe ibujumbura yamwatse imodoka mugabo bukeye ngo bacyaraye muhaba cyongera ati mugabo ijya video ububwire ayivaneho cyanda ayivana ko shaka kumukwegera ariko urumva yuko bumvise ako kamo bakamutunganiriza abantu batwara amakamyo muri Muyinga navyo ko habaye inama bavuga ati ntimuzosubira kumva abantu bariko bariba amakamyo atahubwo n'umuntu muzofata muzoce ahuko n'umukuru wabo ngo yoba yarahunze nashaka kumbure baze muzoce mu murasabwanaza ko ivyo ntavyo noshiye ko burasa umuntu ari kwikamyo mugabo kumbure abo mu mudereva nzosonda mubaze en privé ko hariho ikintu cyameze nk'iki ko hari akarusho ariko nashaka kuvuga ko kumbure atabuze nk'ikintu umuntu akora muri commune musantera atamenye hanyuma yo dusemereye musana akamenya akavuga ati nyawe nivyo bintu ntuzobisubire canke baratugunduye no sepa muga sinobesha ngo ndiko ndahindura Burundi muga neza ko uwo mushoferi umwe ashoboye gutwara ikamyo yo kuva Muyinga gushika Bujumbura batamwirutse inyuma kare bamwe naza ko it's a good thing hari umuntu w'umutaxi yanyandikiye kumbere nzosomera undi munsi hariho uwundi muhizi numvise apfungiwe ingozi umenga wa muntu w'impunzi w'umurundi w'umukongomani bavuga ikirundi sinzi ibintu bariko baramwagiriza kumbere nzosoma dossier we ndahita ahure neza imbere ko ngira ico mvuze ko aho avuga ko keshi na keshi kano kamara abantu bakumva burya muri CNDD n'abatwara kwanza burya abadede bose batwara abantu bagiye muri CNDD juste konde biti neza ko harimo abagifise ico bita umutima umusha soul abo bantu rero bumvise habaye amafuti iruhande yabo basha nabo kumera nk'abatera igisure abo nabo bikora bigahagarara atakintu kinini cyane mugabo kuri wa muntu umwe ku gihugu communication mengani nothing mugabo ko wa muntu umwe bifakije na famille yiwe neza ko babigize ico vyunganira mugabo nina cyavuga ko réveil de mentalité réveil de conscience nivyo bizokubaka uburundi bwejo twifuza muge musi mwiza